Nitwa Ingabire Alex Audrey, nkaba ndi umurundikazi, nkaba ndi umufasoni ahagarikiye in correction imbere y'amategeko. Tukaba tugomba dukwize imyaka 2 dukora. Kuva kera ndi umwana narakunda kwambara ibintu bimeze nk'ibitenge, ugasanga nafunze igitenge mu mutwe, canke ugasanga muhira ndiko ndabikora utuntu tw'amadekor, ugasanga nafashe nk'inkoko. Kuva kera nisanze nkunda ibintu vyerekana umuco w'igihugu c'u Burundi. Abantu baba bankikuje bakanshigikira mu ngabire yanje, bambwira ko nkwiye gutanguza ico kintu. Niko gutanguza in collection. Ing ni ingabire ariryo zina ry'iwanje, collection niko naciye nongerako. Muri in collection tukaba dushona, tukaba tujisha. Ahanini abantu benshi batuzi ku makimono, ariyo amashati y'ibitenge. Nico kintu umuntu avuze in collection abona cane amakimono. Bamwe barayita amakimono, abandi bakayita amamanto. Abakiriya banje ahanini yanda bakura kuri réseaux sociaux, ndaposta abantu bakabibona, bakagira amakomande. Instagram niho cane tuzwi. Abakiriya bacu ari abashaka gupasa commande bari ngaho i Bujumbura, dushobora kugira muri livraison à domicile. Abari hanze y'igihugu naho tukabirungika bivanye n'igihugu umuntu aba aherereyemo. Muri iki gihe tumaze igihe dukora in collection ifise abakozi 6, abatayeri 2 n'abajisha 4. Nitwa Shimirimana Chanela, nkaba nubatse kandi nkaba mfite n'abana 2. In collection yaraturondeje kubera yuko yashaka kwiteza imbere, irarondeza abantu bashobora kuba bajisha ubwo bugenegene. Hama turavuga ko twoja hamwe ku buryo duca dushira hamwe na in collection. Mbere yuko tumenyana na in collection twari dusanzwe dukora nyene utu tugenegene, mugabe ibintu biraho nyene pole tugashora mu gisagara ca Bujumbura, bakatugurira nyene bigeze bibaye uri ivyo dusigaje, uri ivyo duhomvye. Mugabe aho tumenyaniye na in collection turakora twivuye inyuma kubera yuko tuba tuzi yuko ubugene bwacu butaza kubura isoko. Ndi mutayeri, nije ndi nyuma ya in collection mu gushona amasakoshi, ibimono n'ubusertete bwo mu mutwe, ibintu nk'ivyo n'ibindi birimo. Nk'ubu ngishikaho nta nubwo nari nzi ko mfise impano yo gushona amasakoshi, impano ntari nzi ko mfise. Maze gushikaho nasanze ndazifise. Mu buzima bwa misi yose irafashe ibintu vyinshi, je nyene mpangiye, iranyambika ndetse n'ibintu vyinshi cyane. Ibi kimwe mu buzima ntacyo no kwifuza ngo mbure. Icyo ndifuza kubandanya hamwe na in collection kuko naboneyo byiza byinshi. In collection ndayibona mu myaka 5 izoba ifite ahantu hanini ya ikorera. Abo dukorana ndifuza kubona ubuzima bwabo buzoba bwarahindutse, abafise nk'abana, abafise imiryango. In collection ifise ahirikira irabageza, haba mu kwibondo vyabo vyiga, mu kwimiryango yabo ikomeza ibaho neza.